Abakunzi ba Magic Channel TV nibatse ko mumeze neza je ndakomeye cyane gose nibatse ko mubona yuko muri studio ibintu byahindutse ibintu bimeze neza ama fraîcheur aratwishe kuri mikro mukaba muri kumwe na Ornella Kimana as always ariko uyu munsi dufise umuntu mushasha muri Magic Channel TV ubugenzi waje ashusha ari hot murabona ko ari toto miel you know nibaza ko kwipresenta bien sûr. Nitwa Uwimana Kelly Tatiana. Nkaba ndi Murundi kazi tugiye gukorana muri Magic Channel TV. Cyane mu kiganiro citwa Buja Vibes. Actually, ni kiganiro tuvuga genre indirimbo zasohotse zishasha ukuntu twazisanze ukuntu mwazisanze murabizi yuko turagerageza uburyo bwose kugira mubone yuko antuka turiko turabitaho turabitwararika you know turaba utuntu dushasha utuntu trending utuntu turi hot utuntu dusa neza. Yes, that's anyway ngo zirisha abantu anyways tutabarambiye dushaka yuko tukomenta cyane ku ndirimbo z'abarundi niyo mpamvu twayise Buja Vibes. Sino rero abarundi bageze ku rugezo rumwe vraiment rushimishije antuka vraiment ariko babidukorera neza antuka nitwidoga vraiment ariko hariyo utuntu tumwe tugomba kubakosa. Yes, as always abantu bamenyera ama critique ni ibintu bizaba biri perfect no yes. So yuko ikintu kiramera neza tukakivuga kiba gifite critique iri negative tukayivuga kugira ngo bahindure. Yes. Nothing personal sino canke tuvuga yuko ari ikintu ciza tubankuhaje. Okay indirimbo rero duhera ko guys the dude no vitaguti indirimbo ni disappointing guys indirimbo ni temperature ya D1. Oh my god. What is a conumbi your temperature? What is a conumbi your temperature? What is a conumbi your temperature? Temperature to the temperature. What is a conumbi your temperature? What is a conumbi your temperature? What is a conumbi? What is a conumbi? What is a conumbi your temperature? Your temperature. What is a conumbi your temperature? What is a conumbi your temperature? Temperature. Actually iyo ndirimbo guys vraiment D1 Jiniga and disappointing. Antuka this song is a vibe. Nukuri iratesa. Ama image bayakoze neza ibintu bisa neza ariko hariho ikintu natrovye ko c'est peut-être négatif. None iki ko wirukiye yirukiye mu gutanga mama. No reka tubaze twinjoying indirimbo. Okay tuvuga basi ibintu byiza twabonye ari positive. Yes. Ego. First of all clip isa neza. Vraiment ni clip yakozwe n'amahera vraiment urabona ko irashushe imeze neza kabisa qualité ni top. Qualité vraiment iri top. Yes. D1 asa neza yambaye neza nitwidoga. Gusa nahindura ibisuko. D1 uranyica. Ya modeli gumari ya indi. No, il faut changer. Il faut yuko duhindurira ibisuko. Yes, Alvin maragoshiramwo jaune, rouge. Alvin na mwebwe. En tout cas, ego, il faut yuko ahindura style. En tout cas, arambara neza mu video yiwe. Kandi yitwara neza. Yarasa neza, arati actinga. En tout cas, il est professionnel le gars. Ariko narigeze kubaza ikituma ntuzenya D1 ataza mu mashow cyane. Babajije nabaje ni face. Non, namubajije c'est vrai. Kubera iki Jean D1 ataza mu ntuzenya mu mashow cyane. Kurabona ko amashow akora abandi D1 kenshi ntabarimo. Kandi yo rero aho mba ndi sûr D1 aje gukora amashow ruguru. Mugabo nkaci nibaza why hama bifese chamiro fait usanga ari management yiwe ngira zimvye ku buryo ndajavuga ati okay even na clip birayisa sinzi byo no uvuga bon anyways turindira gato kuvuga ngo management yiwe irazimvye il faut déjà uyuvuze ngo kuzimba non sino bibaza wewe muga management yiwe izimvye uhereye he ufatiye bisigura ko parce que déjà nimba ntari ko ndaja mu bindi bintu
ama clip video yiwe ego bikora neza muga nibaza yuko ataragera mu million de vues. Bon, hariyo ama video yiwe amaze gukwiza ama million. Ah bon? OK. Ego. Nka cyane rya Your Body ari kumwe na social mula. Yes. Gusa au fait ashobora kuzimba gute ni kwa kundi iyo uteguye show. Sivyo uteguye show urashaka kuvuga ati natumiye abana ndatumiye Bface ndatumiye Sadbi ndatumiye naka hakaba ariho prix runaka ugomba kuba hako sivyo mugabo D1 mushikira ugasanga ari très élevé apana kubera ko ari we personnellement ariko management yiwe ibimusaba. Bon en tout cas sinon vraiment la chanson est vraiment icyo kibazo tuzokibaza D1 musi twahezegeye ku murongo kuza ego muga icyo kibazo cyo kuvuga ngo ariazimvye kubera sinaza ko bazimvye kurusha abantu tuzi ko bakomeye muri muziki yo mu Burundi nka Big Fizzo canke Sakbitwa matubabona ivyo ntavyo twomenya kuko prix urayifixa utirefe ku bandi bantu peu importe ngo nuko ngo mu legende ngo muki we prix yawe urayi nivyo nk'ivyo. Anyways, reka tuje ku ndirimbo ya kabiri. Okay, so indirimbo ya kabiri tugira tuvuge ni indirimbo ya Double J shasha iheruka gusohoka yitwa Chokoza. Yujenze kwe bibindi byana Chokoza bibi Chokoza bibi Chokoza basi Chokoza bibi kama soni iyo ndirimbo iratesa video iri clean Double J ari clean aba queen video bari clean aba dancer bari clean en tout cas hariho scene nakunze kati iri yayo kuri Van Beach Van Beach niho hantu hambere mu Burundi hari piscine ifatanye na Tanganyika. En tout cas niho hantu hambere hisa mu Burundi reka tuvuga. Non harahari nandi heza gusa ico kintu vraiment c'est autre chose. Navuze hisa ndugu yangu. Ikintu cyandugu yangu ni giki. Ego vraiment ijya video vraiment isa neza imeze neza iratesa vraiment batinze neza abantu bako bagera ku rugero rushimishije. Guys vraiment je suis vraiment proud of you. Mbange icogereza ari kirundi. En tout cas vraiment Double J il nous rend fiers. Nukuri kubera yuko sinza haja gushaka comment on dit déjà ama inspiration yiwe gusa yaramaze imisi adakora. Je dirais pas comme ça kubera indirimbo en fait indirimbo za Double J ukuntu zimeze arayisohora ikaba hit igihe kirekire. Yes. Ku buryo udasanta le manque. Urumva sinon en tout cas indirimbo ni sawa gusa mfise question runaka ninde yambise Double J kubera irya chapeau ya mauve je nawe ni leka si mauve sinibuka ko ari mauve canke ariko yambaye ishapo ashambara ikoti ashambara ishati ashambara karuvati. Non, même si uvuga ngo uri stylé, uri créative mu bintu by'abasitile. No, ahubwo yabavuga ngo ni style négligé. Ego style négligé urashaka kuraba ukavuga ati ibintu binégligé mugana ni byiza. Ariko il y a vraiment il y a chapeau. Bon, ega si chapeau yonyene. En fait, ni ukuntu yabijanishije. Yes. Ikibazo si chapeau ni nziza. Ahubwo ukuntu yabijanishije nico kibazo cyabaye. Sinon vraiment une vidéo il est clean meze neza yagize ama image meza vraiment. What's the next song? Let's go another side. I was just kidding I was just kidding Muchoma I was just kidding we koroga sofisa goli nemanwa Ibi sinabivuga nk'amaje don't take it serious I'm a delivery, you look natural, mbivuga nta soni. I was just kidding, uroga. I was just kidding, ushona. No, guys, indirimbo twe turavuga ni yani. Guys, ni hiding ya Sadbi. Iyo ndirimbo mana, jewe iranyica. Mvuge gute? En tout cas. Non, des sons vraiment nimwe novuga ati nimwe yayisore Tanzania Dar es Salaam kandi cyo kintu jewe en tout cas ça me rend fier kubera umuntu aravye video kintu cambira kwaza niki iyi ndirimbo yayisohoreye yes akubaza iyi ndirimbo yayisohoreye nukuri
abantu b'abarundi fo yuko baza babandanya uko nyene bagenda gukorera amavideo ego turabikeneye ko ba promoting Burundi n'Uburundi ni bwiza muga ifosi inove kwa ya mukaza murahindura ko si byose dufite mu Burundi but ushaka uzorahindura ukaja handi you know deja Sadberi yambaye neza ko nkeneye kumenya mu styliste wiwe antuka none iyi antuka ni gute batabanye tanto bazokwizantuka nyene hewe yari yambaye actually vraiment yari yambaye neza cyane kandi nakajya ka creativity genre yiruka inyuma y'umukobwa mwibarabara it was like wow what the fuck biri creative no yari clean kuva ku mutwe gushika ku kirato urana hari agasena agira dugiguruka ubona ko ikirato yacambaye uwo musinye urumva juste pour l'occasion juste pour la vidéo yes nakunze indi sena ari hejuru y'umuduga you know hajya abari oh my god guys muga nawe Burundian artist muga nawe ubishizeho akandi kantu non vraiment j'apprécie non vraiment appreciating muri iyo video bariko barabikora neza yes what about muri iyo video vixen hinge muri iyo video Sadbia yarasa neza muga est-ce que bavuga gute ni video vixen ego aba queen video umukobwa asa neza yirabura neza tuva muga makeup nta makeup nta makeup twaronse je nibaza yuko peut-être kujya kuntu Sadbi atamenyereye ngira ngo abantu baba bazubwira ama makeup muri Tanzania I don't know atamenyereye yes atamenyereye sa copine ya Marie on clean Beness ya Marie on flick abasa neza nukuvuga ngo aramenyereye kubona umukobwa asa neza il aurait dû savoir mabishitse yimba batari bajanye uwo munsi batari bajanye nande Beness no amutorera aba makeup artist no anyways l'équipe yarafise y'abantu bamugira video bajye baba babimenyereye babaza ati uyu muntu agira makeup neza aba staff baramurondera ari benshi ico kintu ntiyari kukibura ahubwo je sais pas si c'était son choix yuko mu video vixen wiwe asa kujya mais en tout cas what about ibintu byo kwambara itu bavyari meze gute ibintu byo kwambara umukobwa ntiyari yambaye nabi muga yari kuduserva ayandi mastile twaguye tumubona muri ya style imwe canke zibiri nimba ntihenze buchkopa ifo yuko twebwe actually nka twega aba stylist somehow kimana style kwambara ceinture kuri buchkopa c'est pas apara kwambara ceinture kuri basikiya fuma yambara yashize ko ikindi kintu hejuru muga buchkopa kuri bikini je crois yuko yari bikini deux pièces non birajanye ahubwo vuga body yiwe ntibyari bijanye Manu kamengo redo bisenzi. Antuka ateye neza ujya mukobwa. Ateye neza gusa. Yes, ateye neza. Si iga yari shwa ya Sadbi muga canke ni barabonye ujya mukobwa yarafise teinture ya blonde bari kumwe n'ujya mugenzi ujya. Nagumye nibaza waye tazo yo yaje gukora iki. Non, pas nabaje gukora iki. Ujya ngo niwe yari beaucoup mieux plus qu'elle. Sindi sinamuravye neza muga. En tout cas anyways vraiment tu l'apprécies kandi na Sadbi yagumye muri style imwe niba atari zibiri mais peut-être c'était son choix muga twege abafan biwe canke bawe twari gushima yuko uhindura ama style katwereka vyinshi kwa ibintu ni sawa en tout cas we are proud of you bro yes that's it je suis très fière de toi so indirimbo igiri kuri kire ni indirimbo ya Alvin Smith shasha yakoreye mu Rwanda ayikorana n'umugore wiwe asa neza cyane ari on flick yitwa gusi mu Rwanda bon audio yekoreye mu Rwanda mbega I don't know ego audio yekoreye mu Rwanda video ni mu Burundi kuri Pacha yes donc yitwa by the way indirimbo Alvin yitwa gutwika ni shashi maze igihe kitari yesoreye mu Rwanda yego yesoreye cyane audio mais video yayigiriye kuri Pacha AD no go tweak every day TikTok no go tweak every day Insta no go tweak every day Snapchat no go tweak every day Twitter no go tweak every day imboga ziratwika no go tweak every day osarahadome video yesoreye kuri Pacha ni video nziza tesa let's take a look reka twirabe kwanza turabe
ibintu abastar bacu bariko baradukorera actually ari vraiment vyiza hariho ayindi level bariko uyu munsi jewe vraiment ndi fier en tout cas bafise courage atawundi muntu ngira azoyiba baje bashushe kandi ndabipfurije kuzokwama guco guys ndabipfurije vraiment kuzokwama guco kuko bariko baratuhanda fier mu Rwanda bariko barabarondera urabona ukuntu mu Rwanda bariko basigaye bashurira abastar bacu kandi ubu unya nubwo basaba ama featuring ntibigorana kuko babazi yuko nabo bashoboye ariko ukuntu Juno agumagira ama featuring na Dramati sinzi mu star ahantu yamukuye actually ariko vraiment ni featuring who ninge turabe rimbanye na bavuga the rest unyerere kuri mikro bakugireho meme umviriza murankosore maravuze nabi ni featuring the rest ntawe narinzi muga twamumenye grâce à Alvin yes en tout cas ni ikintu ciza ni ikintu ciza kuko fait n'uwo mustar ntawe twari tuzi uku kuntu rero noza nirna asohoka muri portail c'est trop non biri class ari muri bikini etu ntitubimenyereye mu Burundi tubimenyereye abarundi ndabeze muca mukoma induru yego muca mukoma induru ngo ngora ama bikini n'umuganadye ewe nukuri sis warabikoze neza waruberewe ego vraiment yaratesa yaratovye actually video isa neza ego video ili clean yabikoze neza cyane twamye turidogera ama makeup muga makeup ya ego nari nziza cyane je sinzi ko rwa tumenyera ibintu by'abarundi bakona basigaye bagira ama makeup meza aratesa gusumba n'ahandi yandi ma payban tubasumba gose ariko vraiment apana bagerageza babikora neza ego nuze makeup yari clean ukuntu yari yambaye vyari clean coiffure ni sawa ni sawa attention gose muga zari sawa sino ibintu byari sawa yes Alvin ariko arakora inzara mu muri sala nukuri byari birabereye ijisho creative birabereye ijisho in video ya Alvin je simbona ikindi kintu no ivuga video yari sawa video vixen ni sawa yari clean ibintu byose ni sawa twabuze critique muri make muga critique ya into yashaka kuvuga vraiment en tout cas écoute Alvin turabizi uramukunda nirna personne jalouse murakunda akurengije ko niko kandi nabikubajije nibaze kuhora bundi urabazi urumva twese ko mukundana muratesa turabaryohererewe muga gerageza duhindurire aba video vixen nukuri actually nawe bajije nirna ati none we ntibikujena kubona aguma gushiramwe muri mu ma clip yiwe ngo ofete cyo mujena gute wewe yuko arija mu vixen a trouva belle non mais c'est normal c'est normal cyo mujena gute naje mushire wanje muga antuka aduhindure kubera urazi kimaze kuhomaka Misi yose tubonye ko nirna aje mu Burundi tuba twiteze iki video ya Alvin ari muri clip ya y'umugabo wiwe me turakeneye innovation turakeneye abavi kadutangaza twavuga ati ewana ubu turabizi ko ngomba sohore bari kumena nirna twona wow ikindi kintu no hagarara ko cyane ahe chance abandi bakobwa mu Burundi sohora amahera kuko turabizi ko ntushaka kuriha umugore wawe donc sohora amahera ku bandi ba video vixen nico kintu two gusaba uteze imbere aba sister bacu Sino vyose ni sawa muri video ya Alvin Smith kinda mufana gose I'm your biggest fan. So guys, the next song, oh my god, I'm a fan of Ivyajanye. Kandi tumukumbuye. Oya si cyane kuko aheruka gusora indirimbo vuba nyakabika yanje. Ego. Ariko anyways, guys, vraiment Yoya aje avyifashemwo neza, Yoya aje afise vraiment inspiration, vraiment tout tumenyereye créativité. Indirimbo yitwa Tina. Digipfa mutima nacho maze Tina. Oh Tina. Dikigwarudu bina mugabo ndimo Tina.
guys, oh my god, I'm a fan of him. Iratesa moi j'ai tout nakunze ibintu byose mu video yiwe Just nukuri nabuze video critique. Vixen yari on top yari Yo clean wamukuye exactly wamukuyeho uyo unatamba mukobwa. umengo uzi vibe yampaye iyo ndirimbo Yes. jeje yo body Jeje unujya mukobwa wo muri jeje ya Diamond aratesa nukuri yaritesa yambaye neza hari kunira guma mukurikira mu ibarabara akaguma amutuka guca amugirira ibintu vya guca kwafiri sawa makeup na karatesa kafise ego na actrice vraiment wow j'ai beaucoup adoré keep going malgré tout bandanyuza uguma uduha ibintu bishasha ibintu vyiza nkuko twari tukumenyereye kuko nta wundi musitari twari dufise muri iriya myaka mbega hari muri nta wundi musitari twari dufise ego tutabaruhishije the next song is ya Meili featuring na Emerson Emerson ndamukunda twari tu ari ndirimbo ziwe zibiri afise iyo mirongo afise iyo hamuvuga ati none wa muhungu iyo ugiye gutereta umukobwa kumuzaga umubwira iki barakerasha Emerson vraiment mukanyosha yarabatigise yarabamaze kandi yagiye twiga nko muri Miscellaneous yasohora indirimbo nta mukopi wabufise na muntu umwe wacu wumva umenga uri mu rukundo gashaka kubera so twibagiye no gupresent indirimbo indirimbo imeze neza je nayikunze ariko actually ntiba imeze neza twayikunze twatangiye kwikomanta tutaranayivuga kubera ukuntu iryoshe ibishobisho biravyishwa indirimbo yitwa nawe by Meili hamwe na Emerson iyo ndirimbo wayibonye gute iraryoshe je yanjoheye cyane vraiment abarundi actually nguma ndabivuga bifashe neza uko bagenda neza narakunze perruque mais yari yambaye c'est vraiment classe you girl you are late byari bitesa sizazindi za desa tuzi oya yambaye vraiment perruque uvuga ati ego ni nziza ariko actually sinakunze ama style c'était pas beaucoup trop kuko Meili ndamutse ko yambara neza ararenze ujya mukobwa ndamuzi amafoto ama video yambara neza me ijya clip sinzi ukuntu yineglige gatoya ariko actually indirimbo imeze neza imeze neza yambara neza hari ikindi kintu na remarque muri video ijya hari ukuntu ntuzenya ndavuga nti Emerson yari yambaye urabona ko yari yambaye ikoti chemise na cravate ijya chemise yiwe yari kwa mashugwe guja c'est pas stylé mec you know ndabizi kwambara neza kandi j'apprécie muranda kuraba muri Zanzi muri arena wambara neza uratesa urumwe vraiment en fait iriya shati ngenda kubwira ikintu kimwe nera c'est autre chose ngenda kubwira ikintu kimwe nera urabona umuntu yo muhuye yasohotse niyo muhuye mu minsi isanzwe canke muri clip c'est pas la même chose kuvuga muri clip akeneye kugira iki kutwereka ibintu tutamenyereye kubona so kumuvugira rero style y'ishati ifite amashurwe ni nziza ahubwo umuntu yayikoze umuntu yoba yarayimukoreye canke voilà ikibazo c'est Emerson I'm sorry ikibazo no videographer mu director disons ça kuko kajya kantu yari kukerekana deja ajya amashemise tuyamenyere uyambara yonyene nushira ku ikoti hejuru turamenye ko hariko amashurwe ku ishati guca umva ndasuzuma yo bazonyica barundi umviriza ya rien de personnel turiko turavuga turiko turiyamiza turiko turakritika erega n'amakritike sometimes ni meza kuko uramenya ahantu ukosora ikintu barundi mugomba kumenyera ivyo bintu nico bituma umviriza mu vyishimire kandi n'abastyle ni mubidushire ko cane nabivuze ya rien de personnel nta muntu numwe twanga c'est juste ibintu mukwiye kwa améliorer donc ijya ndirimbo yari nziza je narakunze sound narakunze amajambo narakunze gusa amascene yo muri ijya ndirimbo hari amascene menshi asa no mu zindi ndirimbo za Meili dusanzwe tuzi umengo nyene ni vya nyene yes akugira utu innovation tu créativité tu sino Meili abikora neza Meili amaze gukora amafilm n'abaganda Meili ndamukonta mu bakobwa batatu mu Burundi bari bari novuga gute
bari top batuzanira ibintu tutamenyereye ego vraiment kandi ndakunda kunaririmba afite style nziza yo kuririmba yes donc nibaza ko twahejeje no kuvuga yes kugira ama reaction ku ndirimbo maintenant tugira tuvuge ku bindi bintu sivyo tugira tuvuge ku bindi bintu turavuga ku bintu bishasha muri iyi ndwi muri kuba tuzavuga ku ba star dukunda aba star babikora neza ukabuheruka gukora igisangura go ego no ku ba star bashaka ndahazi asha umva urusaku urusaku naho kandi urusaku ruvugwa neza n'abakobwa n'abandi bantu bavuga neza urusaku let's go so now tugiye ku bintu byo kuvuga utuntu dushasha twabaye amakuru mashasha actually je ndashafise ikibazo kwanza kandi ngoma ndakivugira kubera iki Bruce Melodie wamutwaye Gitega kubera iki muziki yabereye Gitega actually ukuntu byari bimeze nta vibe byari hari abantu bamuraba guca pana basi kuvuga ngo abantu bamuraba guca twese Bujumbura twari dukeneye iki dukeneye ko music ibera ino comme d'habitude twitabire nditwumva impamvu bagiye kwitwara Igitega ntuka even n'abantu vraiment bari bijya nukonona novuga gute atwononera izina abarundi ivyo vyizina tamwe atwononera abarundi izina uko ucumengo like mengo Ibujumbura nivyo baramushuhiye but Igitega naho kamengo barahoze you know ibintu nyene nk'ivyo si uvuga ngo baratwononera izina kubera nta bintu vyahataye dufite byo guprova kwa Bruce Melodie ni umustar comme les autres ahubwo ikintu gihari musique no bivuga gute yagiye hasi par rapport ya musique iheze yagenze neza kwanza nta musique yindi ndabona nk'iyo batumiye Diamond yes ariko ça dépend kedi suko nabo batabishaka ariko peut-être yuko prix bari kuriha Diamond ari menshi gusumba oya ntituriko turavuga ngo batumiye Diamond abastari batumiye ni sawa batumiye Satbi batumira Bruce Melodie batumira Kiriku na Double J bari bikwije ahubwo lo souci nuko bagiye kure yiwacu kandi natwe twakorera bujantuka ego hariyo benshi bavuga ngo twari gufata itike tukaduga mais c'est pas facile turetse na facile ko benshi baraduze c'est vrai ariko ndushobora kunganya nombre n'abantu basanzwe bari hari kandi turabiye kandi kindi sinzi ukuntu babivuga bijya vy'ama semi comment on dit ça demi-finale n'iki vyose vyabereye ruguru nimba ntihenze basi bari gufuma batuzanira finale ino ego basi au moins Bruce Melodie ari kuronka abantu benshi Sadbe ari kuronka abantu benshi Double J na Kirigo ari kuronka abantu benshi kandi vibe ari kubitesa kurusha Igitega muga n'Igitega ibintu vyagenze neza quand même ego ntacu twizere ko la prochaine fois ça sera à Abuja parce que on veut vraiment turashaka musique badaya Bujumbura you know actually hari ama concert dufise menshi actually turavuga mu makeyi indwi sama iriko igenda ukundi ku ego vraiment igenda neza amahera yacu tuyahereze mu birori ibaze mushaka nitugira ico twimari kubera ibintu yuko biraza birashusha ndugu zangu ikintu cha ndugu oya reka ndabikunda ndugu zangu ibintu bimeze ukundi kuntu birashushe biri on high level ikirori dufise vuba niki ikirori dufise vuba ni cha samedi le 30e le 12 août ego le 12 août ikirori sikindi turakimenyereye n'umuntu asanzwe ategura ama event ahi Bujumbura kandi turamuzi twese kandi ntibiba vyoroshe ni ikirori cha Crystal ni anniversaire ya Crystal ya 10 ans ibintu bizoba bitesa kubera iki hazoba hari abantu dushuhiye mu Burundi muri iyi minsi drama T hazoba hari drama T your baby killer your favorite ni hazoba hari azo performinga Bena Juno Kizigenza iyo ni information iri sur yo ni information iri sur kubera hewe reka mbanze meze kuvuga okay bandanya oya navuze ko azoba ariyo diwani azo hari diwani cyose ntacu kubera yaramukunda diwani cyane nari ndamukunda munga singeza kwa neza sinzi cyo yamuhaye uje diwani ntabamumira oya diwani vraiment arimba neza vraiment jewe sinzi nimbo nta ndibo rimwe yanka ya diwani byaranse hazo hari diwani vraiment ariko arabikora neza ariko arabikora neza indimbo ziwe zose ziri on he uyundi muntu hinge asome okay nafi uyundi muntu havuye Drama T
our favorites the baby killer havuye uyo hari umwana w'umuhungu ashushe iyo presentation mu hari umwana w'umuhungu ashushe sha ibujumbura bamwita December uramuzi December muri iki gihe ari hot biteye bwoba ahantu hose uca harimo December yes ahantu hose uca ni December gumva uyu mwana no mu Rwanda no guys mu Murundi yes hazo hari December hazo hari Alvin yes nabo ndibaza niba ntihenze abandi nabo ngira ni surprise ntabwo ndi mbwa nabo twashoboye kuronka yes bizogenda neza kizobera he kizobera kuri Zan Beach yes. Kwinjira regular ni 20,000 francs simple yego simple ha matike VIP ni 50,000 francs na mafaranga make cyane ujuzega nuko ina mafaranga make cyane ko hatumenyereye yuko ibintu event ya Crystal abazimvye ama VIP abari kuri 100,000 150 kuduga yes mugizo ari Crystal abakunzi ba Crystal turazinanye turazinanye ariko samedi ugenda usanga abana bose bujumba samedi niba abandi nyene ntibahinduka ntituze tubure chance hariyo niyindi naita kigingi sama comedy izo biryoshe izo bitesa guys tugende turyoherwe guys nukuri imbavu jewe kigingira ngo ambyeti yambo nca ntwenga kuko tellement urumva namaze gutwenga gushika naho no kiginga aratwenza izoba gose izoba le 20 août kuri messe des officiers ticket isanzwe ni 10,000 VIP ni 50,000 guys izoba imeze neza abatumire ni Sengazi muramuzi mutima le comédien na Raoul mbega wewe nibiki ngo kumira uturutu no ariho abanyarwanda hazoba hariho aba invité cyane cyane abanyarwanda benshi vraiment hariho uwo twita Kimenyi Prince Babu vraiment guys vraiment nta gusiba bizotangura 16h guys muzana abana banyu muzane famille yanyu muryoherwe yes mwese ife n'umwana ya tugende dutwenge yes so hewe ndakubaze ivya kigingi twabihejeje mbabwira ko twabihejeje ndakubwira twahejeje ni bon yes ndakubwira ikintu iyo nkuru yari yanse ko ndayigumizamo kubera ifoko tuyivugana akurusaku ruri muri magic channel ni rwishi hewe bari rumbwire ibintu biri hagati ya Daboje na Bernasi jewe nari nzigo video ya Chokozi zo biri ngo Bernasi okay ukuntu twabonye bayi promoting ari babiri yes ego nanzi ngo ni wazo ari video vixen nanzi ko nyene ijya yamufashije nk'umugenzi nanzi ko ijya buzz nyene yuko ngo bakundana nanzi ati iyo ni clip video gira isohoka mugasuye twabonye baba bakundana cyane ndiko ndaroha les deux savent seulement bagiye nyene babiri barabizi mo babitubwire ko twakeneye kubimenya il faut pas yuko baza kuduha utuntu hama aba batwishishe envie vraiment mutubwire ati bimeze gute bihagaze he actually hari ikintu ugomba kuvuga apropos ya DRAMA T maze iminsi mbona amafoto yiwe Instagram ararenze icyo ca ndugu ni giki ni ndugwe ndugu yangu nabonye yifotoje amafoto ari mu rubanza we don't know if yage costume no hari indi yambaye ibintu by'ikinyarwanda yes ego hari n'andi yambaye costume rego twe turibaza actually c'est vraiment yagiye gusohora indirimbo yagiye kurondera featuring canke yagiye mu rubanza actually jewe nibaza ko ari video kubera kuri snap yiwe hari snap yashize ko ngiyi ariko aragira ivalize yakuyemo impuzu acavuga ngo time to pack clothes for the video shooting in few hours so nibaza ko ari video shooting gusa yes twitega ibintu bya DRAMA T birenze hindira gato kuva aho yadusohoreye madamu na Tampolize ko ari wowe nyene kubera ndakeneye kubona iyi ndirimbo yo gatatu kuni zozimeza yes twese nibaza ko ari byo tuhindiriye ari umwe turabe si izoba hit nyatigeze ibiri actually yes canke izoba ari flop muga ndamwizeye na to disappointing ndamwizeye your favorite
Okay, urundi rusaku n'ugwiki. Urundi rusaku nuko jewe mama namona apostinga yuko hari indirimbo agomba sohora indirimbo turayishuhiye urumva turarindiriye actually ni indirimbo azoririmba ari wenyene cette fois-ci atari featuring turayirindiriye twiteze yuko jewe hinge ndabikubwira mu ikintu ndakwiteze ko ni iki se tu t'en fous de mon opinion. Jewe niteze iki sis servers looks uduhe makeup uduhe on fleek that's it amapoze yandi nyene ya mami wata you know yes twize utazotudisappointinga kuko turakurindiranye igishika mana mbega ibintu biki kurambuye kugiga ibintu. Actually guys, I hope you mwakunze video yacu muzogume mudukurikirana. Yes. As you know, nkuko nababwiye Tatiana ni umuntu mushasha muri Magic Channel TV tugiye gukorana ibiganiro bitandukanye cyane iki cha Buja Vibe ni gukora ama vlog. Yes. Tuzokora dutandukanye. I hope yuko tuzobigenza neza. Magic Channel TV iradufise kandi tuzobigenza neza. Yes sir. Tugiye kuza kuri Magic TV channel nibiki byose mubirindire gose. Kandi ikindi nosaba abakunzi ba Magic channel nuko mwongira ce que je dois changer. Yes. Icyo guhindura, icyo kubandanya kubera ndi mushasha. Nga j'espère yuko haba disappointinze kame mwe. Yes, yagerageje rimwe mu buzima. Ego mumbire. Yes. So guys, bye. Turabakunda gose. Twitege kandi ku bintu bishasha kandi vyiza. Yes. Bisous.